iriko iravugwa cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibintu ntago vyifashe neza mu muryango w'umuhisi Petero Nkuru Nziza ndetse no ku muryango w'umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye. Kuri Nkuru Nziza ngo yarakaye cane ndetse hari amakuru dufise ko Denise Bucumi ubwiwe yatanguye gusaba ko Kuri Nkuru Nziza yocisha make na cane cane ko ngo ibintu ariko arasaba Ndayishimiye ari ibintu bihambaye kandi biboneka ko ivyo bikomeje bishobora guteza ikibazo gikomeye muri iyo miryango yompi, umuryango w'umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye ndetse n'umuryango w'umuhisi Petero Nkuru Nziza. Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mubana natwe kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabatunganiriza. Murazi ko tubakorera amatohoza ku nkuru ziba ziriko ziravurwa cane yoba ku mbuga ngurukana bumenyi, mu bimenyesha amakuru ndetse n'amakuru ava mu masoko yacu. Ayo makuru yose rero turayatohoza, tukayatunganya, tukayashira hamwe, tukayagushikiriza ido nido ingingo imwe imwe. Turaza kugaruka kuri ayo makuru akomeye cane, turaza kuraba ibiriko biravurwa ndetse n'ibibazo bikomeye Kuri Nkuru Nziza yoba agiye guteza kwa Ndayishimiye. Liyetona Kuri Nkuru Nziza ndakwibutse ko hari umuhungu w'umuhisi Petero Nkuru Nziza, kandi Kuri Nkuru Nziza akaba ari umuntu azwi ko ari umuntu nawe atarya umunwa kandi ari umuntu w'incabwenge afise vyinshi azi, ngo kuko hari n'amabanga akomeye cane azi yari hagati yiwe ya se wiwe, no kuvuga Petero Nkuru Nziza ndetse n'amabanga ya Ndayishimiye Varisito. Bimwe rero ngo muri ayo mabanga akaba Kuri Nkuru Nziza yazi yose kandi ise wiwe yarasize ayamubwiye. Vyose turaza kubigaruka ko turabe n'ivyoba vyatanguye guteza impari hagati y'umuryango w'umukuru w'igihugu Ndayishimiye ndetse n'umuryango wa Denise Bucumi, umupfasoni w'umuhisi Petero Nkuru Nziza. Turaza kugaruka ku zindi nkuru nanone zirabana n'umutekano. Hari amakuru dufise ko uzwi cane ko akunda kuvuga yiyita umuvugizi wa Red Tabara yitwa Aloyizi Nzobampema ngo yoba yasubiye kwishikira n'abasirikare biwe mu ishamba ry'ikibira. Ayo makuru nayo aradushikiye, turaza kuyagaruka ko mwidonido. Nkabanda bahaye kazi rero mwese tugiye kuyabanamwo, ndazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro vyacu. Abatwumviriza muri ngaha mu Burundi mwese ndabahaye kaze, nanabifuriza kugira ibihe vyiza aho mutwumviriza hose muherereye. Abari ngaha mu gisagara ca Bujumbura mwese ndabahaye kaze, ndahaye kaze kandi abanywanyi bacu muri mu ntara zitandukanye zigize igihugu cacu c'u Burundi, nibagiye n'abari mu bihugu vy'ababanyi u Rwanda, Uganda, Tanzania ndetse n'ahandi hose hatandukanye na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Naho hari amakuru ariko aravugwa yuko wahoze arongoye ico gihugu ca Kongo yitwa Joseph Kabila nawe ngo yoba yahunze. Amakuru rero ava muri ico gihugu akavuga yuko inyuma yo guhunga kwa Joseph Kabila ibintu vyoba bitifashe neza muri ico gihugu, ndetse ngo vyavanye n'ukungene Felix Tshisekedi ngo yoba ariko aramufata, ndetse ngo yanatahuye ko ashobora kugirirwa nabi igihe cose yoba agumye muri ico gihugu. Makuru rero turiko turabakorera kwa amatohoza nayo tukaza kuyagaruka ko midonido, ndetse tukaraba n'ivyo bavyakurikiye nyuma yo guhunga kwa Joseph Kabila. Abanywanyi bacu muri ku migabane y'amakungu ya kure, namwe ndazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro vyacu mwese. Rero reka mbabwire ngo ibihe vyiza nivyo ndabipfurije mwese. Abari mu migabane y'amakungu ya kure namwe sindabibagiye. Reka rero hano makuru yacu tuze no kuyagaruka ko mwidonida, ariko mwibutsa ko nimba utarafyonda kuri sabone canke subscribe waba uriko urateba cane, kuko igihe cose turonse amakuru uba mu bambere bashikirwa nayo iyo wafyonze kuri sabone. Inkuru ziriko ziravugwa cane, amasoko yacu mubegereye ubutegetsi bwa Gitega aratubwira ko ibintu bitifashe neza mu muryango w'umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye ndetse na Kuri Nkuru Nziza. Liyetona Kuri Nkuru Nziza no muhungu w'umuhisi Pierre Nkuru Nziza. Amakuru rero dufise nuko inyuma y'ivyo ngo Pierre Nkuru Nziza yari yarabwiye
Varisito Ndayishimiye ku vyo ategerezwa gukora, kuko ngene ategerezwa kwitwara ari ku butegetsi, nubwo bitaje kumukundira akaza gupfa inyuma yaho, ariko ngo hari amasezerano yari yaragiranye na Perezida Ndayishimiye ku vyo azokorera umuryango wiwe ndetse n'ibindi bitandukanye. Muhisi Petero Nkuru Nziza yari yaremeranyijwe ko na Ndayishimiye. Ibitangaje rero bimwe muri vyo harimwo nk'ibirabana no kungena abana biwe bategerezwa gufatwa, ibibanza bashobora kuronswa muri leta, ndetse n'ibindi vyose bitegerezwa gukorwa bikorewe umuryango w'umuhisi Petero Nkuru Nziza yari yaravyemeranyijwe ko na Ndayishimiye Varisito. Mu ntango inyuma y'urupfu rw'umuhisi Petero Nkuru Nziza hari vyagiye bikorwa, mwagiye mukunda kubona ko Ndayishimiye yakunda kugenderera cane umuryango w'umuhisi, akagenderera umuvyeyi wiwe, akakora ibikorwa bitandukanye, ariko mu nyuma vyaje gushikaho biboneka ko Ndayishimiye bisa nkaho atokomeza akora ivyo bintu, ndetse amakuru ava muri uyu muryango avuga ko Ndayishimiye Varisito hari ivyo yari yaremereye umuryango w'umuhisi kuri ubu ngubu batariko barabironswa. Kevin Nkuru Nziza rero ngo yatanguye kubona ko ivyo bibandanije uko igihe cyozashika, ndetse bikibagirana ko umuryango w'umuhisi Petero Nkuru Nziza ari nawe washize ku butegetsi Perezida Ndayishimiye Varisito, kuko nkuko mubizi abake bavuga yuko ngo atari nawe yari yatsinze amatora, ahubwo umuganga Sentare ari we watsinze amatora. Umuhisi rero Pierre Nkuru Nziza yarakoze ibishoboka vyose kugira Ndayishimiye ashigwe mu kibanza, ndetse yagishigwamwo atari uko ari we ashoboye ivyo gutwara igihugu, ngahubwo ari uko ari we azi neza yuko Petero Nkuru Nziza yarazi ko ari we azoshobora gukoresha uko avyiyumviriye, ndetse ivyo amubwiye vyose Ndayishimiye akavyemera. Ngo iyo bitaba uko haba harashizweho bunyoni canke se uwundi mugumyabanga kugira ari we azotwara Uburundi. Mu makuru rero dufise nuko ivyo byose yagiye aramukorera kwa yari mu ntumbero yo kugira azokwame amutegekera, ndetse amutwarire nubwo yoba ariho nk'umukuru w'igihugu, ariko mu vy'ukuri Petero Nkuru Nziza vyaravugwa ko ari we azokwama atwaye Uburundi mu izina rya Ndayishimiye Varisito. Amakuru rero ava mu bategetsi bakomeye bivugwa yuko ngo Kevin Nkuru Nziza atarabana ryiza na Ndayishimiye, ngo kuko biraboneka ko ataco ariko arafasha uyo muryango. Mu makuru dufise biravuga ko mama buntu Denise Bucumu bwiwe yatanguye kugirana ibiganiro na Kevin Nkuru Nziza. Murazi ko mama buntu hari umupfasoni yicisha make, umupfasoni yihebeye Imana, umupfasoni azi kumvikana n'abantu. Wewe rero ntago yipfuza yuko izo mpari ndetse n'indyane zivugwa hagati ya Ndayishimiye Varisito na Kevin Nkuru Nziza vyoja ahabona. Yatanguye rero gukoranya inama, izo nama zikaba ziriko zirarabira hamwe ukungene Kevin Nkuru Nziza yotuzwa, ndetse akumvikana n'umuryango wa Ndayishimiye Varisito. Ariko Ndayishimiye Varisito we ngo akavuga ko atatevye canke se hakiri igihe kugira ivyo yemeye azobikora, ariko ngo Kevin Nkuru Nziza we akabona yuko ivyo bitazokogwa. Tumaze kubona ayo makuru rero ntibiriko biravugwa, twagerageje kurondera hamwe mu masoko yacu mu begereye umuryango, na cane bamwe mu bagenzi b'umuryango w'umuhisi Petero Nkuru Nziza, ngo tumenye koko nimba ivyo bintu vyoba bihari. Mu makuru rero twavanyemo, bamwe mu bemeye kugira ivyo bavuze batubwiye ko ayo makuru ariko aravurwa nabo bayamenye, ariko atacemeza koko ivyo bintu vyoba ari ukuri. Gusa bavuga ko kuko bizwi ko hari amasezerano yabaye hagati ya Ndayishimiye Varisito n'umuhisi Petero Nkuru Nziza, kandi ngo ivyo ngivyo nk'uko umuhisi yari yavyemeranijwe na Ndayishimiye azobishira mu ngiro, ariko ngo uwo mwuka mubi uvugwa hagati yabo wowo ngo rwose ivyo ntavyo bazi. Ngo na cane ko iyo hari ikibazo kiri hagati mu muryango canke se no mu bavukanyi, umupfasoni Denise Bucumi aca atora inyishu vyihuse, ndetse akagerageza kumvikanisha impande zitariko zirumvikana. Gutyo rero ngo amakuru ngo yoba ariko aratangwa n'urya mugwi twababwiye
ukorera mu kinyegero ufise intumbero yo gusambura leta ya Ndayishimiye Varisito hakoreshejwe amajambo acanishamwo abarundi ndetse no kwankisha igihugu abenegihugu. Ivyo byose bigakogwa mu majambo akwiragizwa, amajambo yo gutera ubwoba ndetse yo kwerekana ko ibintu vyayangaye ngo gutya abanyagihugu bacikemwo imigwi ndetse babone ko ibintu bitifashe neza, batangure kutizera inzego z'ubutegetsi. Bamwe rero mu begereye cane umuryango wa Denise Bucumi akaba ariyo makuru baduhaye, gusa twe ntitwovyemeza koko yoba ari rementanya, kuko turacyariko turakora amatohoza turonsa yandi makuru koko yizewe yuko ivyo vyoba umuriro koko woba watse hagati ya Ndayishimiye Varisito na Nkuru Nziza, twabamenyesha ndetse turabandanya gutohoza cane ko amakuru yose turonse siko duca tuyemeza canke ngo tuyahakane tutarikorera amatohoza yacu natwe nyene ubwacu. N'amakuru tubandanya gutohoza ndetse tukaza no kugaruka ku bitari bike umuhisi Nkuru Nziza yari yaremereye Ndayishimiye Varisito yari yaremereye kuzokorera umuryango w'umuhisi Nkuru Nziza. Tuze no kugaruka ku zindi nkuru zivurwa cane kuri ivyo vyose ndetse tuze no kuraba abo bantu bafise mu makuru yo kwizera yuko koko ngo Nkuru Nziza yo batameranye neza na Ndayishimiye, kandi ngo baba batanguye guterana amajambo ngaho Ndayishimiye Varisito yibereye mu gacerere kubirabana n'ivyo yari yaremeranyijwe kuzokorera umuryango w'umuhisi Nkuru Nziza. Mbere yuko dusozerana hano makuru, reka dutandukire ku nkuru zirabana n'umutekano. Hari amakuru avuga yuko Aloyizi Nzobampema, uyo murazi ko hari umwe mu muvugizi wa Red Tabara, umuhari urwanya leta y'u Burundi, waherutse no kugira ibitero ukanavyemanga. Aloyizi Nzobampema ngo yoba ari mu mashamba y'ikibira, ariko mu yandi makuru avugwa bivuga yuko ngo yo Aloyizi yoba ari karakorana cane n'abari mu nzego z'ubutegetsi, cane mu nzego z'igisirikare ngaha mu Burundi, ngo kuko iyo babitari ivyo ngo gushika ubu igihugu c'u Burundi coba carafashwe gose, ngo kuko ibitero vyagiye biba akenshi ngo vyoba vyarakoze akantu. Ariko mu makuru dufise ngo ibitero bikorwa ngo vyoba ari ivyo kugira berekane yuko atamigwi igwanya igihugu ihari ikomeye, ngo bakikoreshwa udutero dutoyi tudafise ico twangije, kugira ngo igihugu cerekane ko gifise inguvu kandi gicungerewe yuko umwanzi ataho yomenera. Ivi vyose rero bikavugwa yuko ngo burya Aloyizi Nzobampema nawe yoba ariko arakorana cane n'abari mu nzego za leta, ndetse ngo boba baramuhenze bigatuma intumbero bari bafise yuko bategerezwa gufata igihugu bayivamwo, ngo na cane yuko ngo hagiye haba ibiganiro mu kinyegero hagati y'abagwanya leta y'u Burundi ndetse na leta y'u Burundi. Makuru rero dufise turi buze kugaruka ko turaza kuraba kuri ayo makuru mashasha avuga yuko Aloyizi Nzobampema kuri ubu yoba ari mu mashamba y'ikibira n'ujya mu gwiwe w'abasirikare. Bivugwa yuko ngo ari naho bariko baratangira imyimenyerezo ku basirikare bashasha kugwaruka. Twababwiye 300 rwinjiye muri uyo muhari, kugwaruka rukaba rurimwo ngo ndetse n'imbonera kure zajanye bimwe mu bigwanisho zari zarahawe ngo kugira zikingire uwo mwansi, zigaca zinjira muri Red Tabara ndetse zigahabwa amahera atari make. Vyose rero twabitunganirije mu makuru yacu ataha, turaza kubigaruka ko ingingo imwe ukwayo. Nabakengurukiye mwese twabanye mu kanya, turaza turabira hamwe izindi nkuru zose ziriko ziravugwa ijya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ico utegerezwa gukora conyene no gufyonda kuri canke subscribe, maze ico cose dushize ko inkuru kambuba mbere bashikirwa nazo. Ndakengurutse cane, amatohoza arakomeje ku nkuru mejeje kukubwira mu kanya nido kuvyo turaba duhejeje kuronkera ivyemezo.